benshi cyane kandi ikinababaje abantu bagwaye mu mitwe ntibanavyemera kandi abantu bibaza yuko kuba tugenda mu ibarabara dutera inkuru bibaza ko ugwaye mu mutwe ari urya musaza arinze gukura impuzu sivyo mugabo uravye abarundi benshi ingene bigenza mu mabarabara y'iki gihugu mu miryango vyerekana ko abarundi benshi baragwaye mugabo kuba abarongoye igihugu batabishira imbere mu byo bashira imbere nka norme ngo babikurikize nico gituma tuca tugaruka kuri babanyeshuri badashobora hamaye mahera bayaronse n'ayandi ari ruhande akoreshwe muri ivyo bisata n'ivy'umwimbu gusumba kuyajana mu bintu vyo kwinezereza nk'ivyo bintu usanga ari umengo leta zama mu misi mikuru bama bariko baraja mu bintu bitagira akamaro mu mwimbu nka bimwe mpora mvuga ko umwanya wose usanga abantu bariko bavuga ngo bagiye gusenga igihugu cyose abantu bagafata imiduga n'ibitoro baja ahantu gusenga ivyo ntaco bimarira igihugu na kimwe igihugu kiriko cononekara kubera amahera agenewe ibija mu mwimbu adakoreshwa ajanwa mu bitakenewe amareta yacu kenshi ajamwe abantu badutse bibishobisho bazi ko kuja muri politike bibaha gutunga no kubaka inzu no gufita imiduga gukomeza imigambwe no kuba umugwi ubafasha guhangara ibi abandi gusumba kumva ko bagiye kubinyishu y'ibihugu ubundi abanyapolitike bategerezwa kumva yuko bafise intumbero yo gutunganyiriza ibihugu ico gihe rero amanorme yose ategerezwa gukurikizwa kugira ngo babimenye ubundi yaba twogize iki cigwa kinonosoye dusanga abarundi benshi kuva aho tuviriye mu ngwano abarundi benshi baragwaye mu mitwe umunyapolitike abaho kugira ngo atunganirize abantu ntajaho kugira ngo yironkere uburyo bwo kuronka credit yiyubakira inzu yiyubakire gwiwe ico nico kigezweho abantu bose bumva amafaranga muga amafaranga si azoba kizingorane ikidukiza ingorane n'ubwenge abana bacu bafise mu mitwe bwo guhangana n'ingorane z'ibisata byose bakabikosora kubwanje yaba umushikiranganje yaba bijejwe babanze bakure mu mutwe y'ikwibaza ko bavura abantu ku buntu sivyo babavura hakoreshejwe amahera y'igihugu n'amahera ajanye n'imigenderanire Uburundi buronka muri ivyo bisata bagategeza kubirimbura hamaye mahera bayaronse n'ayandi ari ruhande akoreshwe muri ivyo bisata n'ivy'umwimbu gusumba kuyajana mu bintu vyo kwinezereza nk'ivyo bintu usanga ari umengo leta zama mu misi mikuru bama bariko baraja mu bintu bitagira akamaro mu mwimbu nka bimwe mpora mvuga ko umwanya wose usanga abantu bariko bavuga ngo bagiye gusenga igihugu cyose abantu bagafata imiduga n'ibitoro baja ahantu gusenga ivyo ntaco bimarira igihugu na kimwe igihugu gikeneye kuduza umwimbu gikeneye kuduza amahera akoreshwa mu vya social abantu bakavugwa bibereye aho kuza kwiyumvira ngo havugwa n'abataribo hanyuma tumaze kubavura abantu bakagira amagara amahera yongerezwa mu vy'umwimbu akongerezwa abantu bagakora bakomeye bazi ico bariko bararondera si umwanya rero wo kuja kwidoga ngo abavugwa nibo bagize iki sibo batumye igihugu ciba nabi igihugu kiriko cononekara kubera amahera agenewe ibija mu mwimbu adakoreshwa ajanwa mu bitakenewe aho nyene tukibandanya ejo bundi hariho umunyagihugu twayaze ariko aratubwira ukuntu atubwira ati twebwe mu myaka ya za 60 tucaruka twiga twakuze batubwira yuko kazoza kacu kari mu makaye kandi kukaba nkako ico gihe wiyize nubwo wagira mu w'icenda gusa nta kazi wabura ati kuko watumuja kwigisha igifaransa abandi ati kuko kugera ico gihe warize no kugera mu wa gatandatu gusa wabuze igifaransa nk'icumi lisansiye ubu cankwe umuntu afise doctora y'ubu tariko runo munsi iyo mvugo iratandukanye nuko tubwira abana bacu tikera twe twiga batubwira ko kazoza kacu kari mu makaye mugabo twe natwe tubibwiye abana bacu usanga turiko turababesha kure niyo tibivanye nuko no munsi umwana wacu arashobora kwiga akashira ko naza kaminuza mugabo bimwe yiga kabura uko abigenza ti ivyo bintu rero twebwe biraducanga ugasanga n'abana bacu kubarungika ku ishure biratugora ahubwo tugahitamo kuja kubayigisha yandi ma enseignement des métiers hoho bashobora kwibeshaho tumwana ugatuma umuraga umwuga hakumuraga amashuri ivyo bintu rero mwebwe mucumva yuko abanyagihugu bamaze kumera nkuko murabivuga ko iki kure muri FP ni kimwe navuga karimbuti tewe n'iyimera ushaka yuko igihugu gitabagara utabagaza indero amashuri ubumenyi ukabitabagaza igihugu kiratabagara uti mu myaka ya kera umuntu agiye kuraba akahise ingene ibintu byagiye birakurikirana sivyo je nofatirako
washaka naho tugeze uno munsi. Hariho ibintu biba bihushanye iyo abantu bamwe usanga bafise ububasha mu butegetsi mu burongozi, ndabihaye agateka nkuko nkavyita uburongozi, usanga babwira ngo abantu ngo amashuri nta nico amaze, mugabo ugasanga abonye n'abana babo bariko babarungika kwiga hanze. Wewe rero uri mutonyi uri hasi ukibaza ngo ntaco bimaze, ukarungika umwana wawe kwisumamwo wibaza ko ari byo bifise agaciro, mugabo bo abana babo babarungise hanze. Ndabifata nk'ububeshi n'ububegito buva mu bantu bibaza ko baba bafise ububasha mu gihugu. Igihugu cyose mu gupfa gitakaza ubumenyi bwacu. Twebwe nk'igihugu turafise ubumenyi twahawe muco no kwita imico n'imigenzo y'iki gihugu culture y'u Burundi, ku buryo twakuze tubona abantu bajisha inkoko, bajisha ibiseke, ibintu byose muri iki gihugu twari dukeneye tukabona barabikora. Ibijanye n'ubworozi n'uburimyi byarakogwa. Iruhande y'ivyo twari twaronse ubundi buhinga bwose buzana amashuri y'ikizungu agatuma twiga ubumenyi bwose, ari byo yariko biratujana muco twukwita iryo terambere. Ibi bintu byose uri kuravuga wambajije vy'ubutare vy'uburimyi bishoboka kubera hari abantu b'ubahinga bavyize babikora. Igihe rero umengo urugero tujana mu gushira muri ayo mashuri ntaco rumaze, amashuri akaba yarataye agaciro kuri urwo rugero, si kubera amashuri ubwayo atagaciro, ni kubera indongozi z'igihugu zitabiha uburemere zikwiye. Ni ukuvuga bimwe navuga kare, ugiye kuringaniza nk'igihe wobico no kwita ibiyago vyo kuringaniza, kugira comparaison, kugereranya, mbega mu myaka ya 60 ya 70 hakoreshwa amahera angana gute kugira ngo abana bige? Uno munsi hakoreshwa yangana gute? Iyo ngereranije ko Burundi twikukira bwari bufise abantu bangana miliyoni 2 n'igice, bakoresha amahera angana gute kugira abana bakeya baje kwiga gushika mu myaka ya 70? Uno munsi tugeze ku miliyoni zirenga 12 hafi 13, dukoresha amahera angana gute kugira ngo abana bacu baje kwiga? Bariko biga iki? Bidufitiye akamaro akahe kugira ngo bige? Ibi rero byose twifuza ngo vy'ubutare buzokogwa, ibi byose twifuza yuko abantu bavugwa, ibi byose twifuza yuko urudandazwa rutera imbere hakoreshejwe ibintu ubwenge bugezweho no munsi za marketing n'izindi vyigwa ku ishuri ntibitogwa mu ibarabara. Ubwenge rero dushira mu mashuri nibwo tuza gusoroma muri ya myimbi 5 n'amandiko ndavuga. Ntimushobora gusoroma ibivuye mu kirere. Igihe rero twagwiriye tukaba benshi byavuye kuki? Abazungu batuzaniye amavaccin. Kera abanyafrika barapfa cyane. Umuntu yavyara abana 8 hagapfamwo 5 batwawe n'ingwara zidashoboka. Haza amavaccin umwana abavyaye bagakura. Uko rero twagiye turabaho turi benshi, dutegereza kumva ko nubwo bwenge tuburongera kugira ngo twige abantu bose ntibagume kwisuka. Hategereza kuba rero ico no kwita iringanizo. Kuko abantu bose kuko babagiye mu mashuri, bose ntibashobora kuba ba PDG, bose ntibategereza kuba ba directeur general canke aba directeur. Hategereza kuba kuva ubwenge bwose twize kuva hasi gushika hejuru, ibintu biringanizwe, abantu bakore habaye ico no kwita planification, gutunganya ivy'igihugu. Abantu rero bariko baraca muri politique baca baja ahantu vyoroshe, hamwe bashira amahera menshi y'igihugu kugira ngo bihe ivyo bashaka. Ibisata vy'umwimbu bakavyibagirwa, ugaca usanga abari mu vy'umwimbu bose bariko barakena, mu gihe abari muri politique bo bariko barabukura mu ciyo. Wa munyagihugu rero ari kajana umwana wiwe kwiga, akaba adasanzwe ari mu vy'intwaro na politique, aca usanga ariko arakena. Nibi tubona abigisha bose bariko bararira ko bahembwa nabi, kandi ari bo biza amashuri menshi. Ugasanga abantu bose babahinga bariko bahembwa nabi, ivyo bakora byose ntibibaha agaciro kubera bigenerwa amahera make n'abari mu mareta. Mugabe bitagira agaciro bikorwa n'abanyapolitike, ugasanga nivyo bironka amahera menshi. Ugasanga na perdieme imwe y'umunyapolitike yagiye mu nama ihakwa kuruta umushahara w'umuntu afise ubuhinga abukoze ukwezi kose. Ivyo byose biva he? Kwa gutegekanya kw'abanyapolitike ngo amahera menshi naje muri politike, makeya naje mu buhinga. Nivyo nakubwira administration ntagugereranya ni by'umwimbo. Ivyo bintu rero y'umunyapolitike aguma bigira, atuma wa munyagihugu mutonyi ababara, agira atabana banje barize ntaco bibamariye. Nafashe inka 3 ndagurisha kugira abana banje bagere muri kaminuza, nibaza yuko ishuri gitwa kazoza. None za nka zaraheze, abana n'abalisansiye uno musi bari muhira, ishuri ryamariye iki? Ikibazo s'amashuri bize
ni wa munyapolitike atunganya ivy'igihugu, afata amahera yose y'amakori akayajana mu biraba ivya politike, mu vy'ubuhinga n'umwimbu ataco yashizeyo. Umwana wawe rero yabaye umuganga, ukabona yabaye umuganga imyaka 2, ntafise ica kumarira kubera hembwe ntica ntikize, ugacume ngo ntiyize. Ikibazo rero suko atize, ahubwo abarundi nibahumura abana babo barize. Nibitugereranye ngo ntibazi igifaransa, kumenya igifaransa sivyo bigena ko tuzi ubwenge. Indimi n'indimi turakwiye kuziga ku rugero rwazo tukazimenya, zirakenewe. Abarundi barakeneye kumenya igifaransa, icongereza, igishinwa, barakeneye kumenya icarabu, kuko turakeneye amahanga tuje gusumayo. Mugabo abana b'abarundi baraciye ubwenge benshi, ikibazo bariko baragira super amashuri atagira akamaro, ni kubera intunganyo mbi ya politike ifata amahera y'igihugu ikayashira hatariho, ikaja kuyagenyera abanyapolitike akari bayakoresha ivyo bashaka, ntiyagenere kuja mu mwimbu ariho hari kuva ibiha agaciro abatekinisiye bose b'iki gihugu. Rero no guhumuriza uwo munyagihugu ababivuga, amashuri n'ubundi niyo kazoza k'isi, amashuri niyo azokwama ari kazoza k'ibihugu. Mugabo ntibavyihendeko kubera abanyapolitike bariko barabakorera nabi, kubera intwaro ziriko zirabiba, ngo bace bibaza ko ishuri ataco rimaze. Ishuri rizokwama rifise ico rimaze, n'ubishobora uno munsi nagenda ryiga ribandanye, kuko ejo hashobora kuza izindi nzongozi ziha agaciro ivyo bintu, amahera y'igihugu zikayashira mu vy'umwimbu, bigatuma abantu bizi ivy'ubuhinga batera imbere. Rero ntabandanye yidoga, abarundi ntibidoge, ahubwo ico bakwiye kubibaza, mbega uno munsi igihugu cabo kirongowe nabo bari bifuza vyo kuri babashikana aho bashaka, aho gutimiragwe ku mashuri nibatimiragwe kubo batora, abo batora ataco babamariye, abari bo batahura ko babitunganya nabi. Nayo ubundi ishuri rizokwama ari kirumara mw'isi, utize ntaho uzoshika, kuko ibintu vyose biduhanze mu buzima inyishu zavyo ziri mu mashuri, ziri mu bwenge. Haba mu kudandaza hazodandaza uciye ubwenge, haba mu kurima, haba mu korora, haba muri ivyo byose vy'ubutare turondera, bizokora uciye ubwenge kurusha abandi. Ishuri ngiryo ico rimaze. Aho nyene tukibandanya, buri mwaka kaminuza y'Uburundi iramura abanyeshure barenga nka 50 mu gisata cerekeye ca biochimie. Ivyo rero ni ibintu genzi abantu benshi bama bavuga yuko bize muri ico gisata mu guno munsi n'aborozi, abandi badandaza limikashi nkuko. Eske ko tubona ikiramura abantu benshi mu bijanye n'ivyo vya biochimie canke ca chimie, kandi bakaba ari n'abantu babifisemo ubunararibonye, eske ivyo bintu vyo bavyiga bizoje hehe ko tumenyereye? Kera twe tuciga mu w'icenda hari ukuntu batubwira ngo dufate zirya ndome ku mutwe, irya tableau périodique, ugasanga yose warayifashe ku mutwe mugo ukaguma wiyumvira ati eske ibintu ubwo ndavyiga finalité ni yihe, bizokoreshwa hehe? Ko bariko barakubwira ngo atome bakagusigurira nawe utumva n'icyo ari cyo, byabigoye. No munsi rero hari abantu bavyize bakabinonosora, mbere ari n'abadokiteri muri ivyo. Eske none ko bo urumva turavyiga kugira tuzovyigishe, none pratique yavyo izokogwa ryari, izokogwa ite? Canke hari ha laboratoire eske nyimbara yo ntuzenya yo ma produits chimiques baja gupimiramo kugira ngo bigende gute? Bo uko nshaka kubaza ikibazo, eske abo bashimiste bo hazogera ryari yaho bashobora gutunganirizwa ama laboratoire yabo baze baratwereka ivyo biga muri kaminuza y'u Burundi babishize mu ngiro? Urakoze. Ubwa mbere ikintu citwa gutunganya, ngira ngo ndakivuze mu Kirundi, sinzi ko abantu batahura ico kivuga, ni planification. Planification y'iterambere, gutunganya le développement, si ikintu kigirwa n'uwari we wese ngo ari ngaho. Ndashaka guha akarorero. Uno munsi mu Burundi dufise brasserie imwe yemewe, Bararwaye, irimwe umutahe wa leta kugeza ku bice 45. Iruhande y'ivyo muri imyaka hariho ubu brasserie bwagiye buraduka bugira inzoga hirya no hino, ubona ko atagaciro bufise. Mbega urazi ko brasserie kugira ikore ikeneye abahinga bakora mu laboratoire bize za biochimie, bategeza kuraba yuko zijya nzoga zose tunywa zikwije vyangombwa. Mbega aha mu gihugu cacu ibintu vyose bariko barakora no fata vyitwa vy'ama conserve, bafata indya bakazishirana kugira ngo kuzifungura n'ibindi vyose, iyo mitobo yose bariko barakora, urazi ko vyategerezwa kuba bifise ama laboratoire yikwije afise n'ubuhinga bukwiye
kugira ngo ivyo bintu bikore. None usanga bana bikora atana laboratoire afise kandi ugasanga bararonka impusha za BBN zibatuma ngo zibarikurira kubidandaza kubera ubube gito bwa politike. None wumva iyaba iwacu ibintu twabitunganya neza, nta muntu yogira ikintu na kimwe cy'umutobe atangajije adahaye akazi abalaborante baza kubikurikirana. Bisigura ko abikora uko abonye kuko azi ko atakimufata. Rimwe na rimwe abashuditse n'abari ku butegetsi babibonamwo amafaranga ariko aradandaza aho kubibonamwo ikimazi aza guhereza abanyagihugu bafungure. Ikibazo rero nta hantu na hamwe igihugu kigira faculté nk'iyo ya biochimie ya laboratoire n'abandi kidafise intunganyo yuko ivyo bintu byose haza amabrasserie haza amahinguriro aza kugira ibintu bijanye na agroalimentaire kugira ngo abo bantu bose abantu mu gihugu bafungure ibijanye n'ineza y'amagara yabo. Rero umengo abantu nibo bababara ngo twagiye gukorera iki muri ibi bisata aho kumva ahubwo ko nabariko baravyigamwe ari nabake cyane, ahubwo twari dukwiye kuongereza umutahe uja gukora muri ivyo vyayo mahinguriro kugira ngo tubone ko bajya abana bariko bariga muri ayo mafakulté ari bake cyane. Igihe rero tudafise intunganyo, umunyapolitike abona gusa uwashinze ishirahamwe ry'imitobe hajya amaji akabibonamwo amahera azanye muri obere, akabibonamwo igiturire azanye, ntabibonemo ibihagije vyerekeye les normes sanitaires z'amagara y'abantu, akabikora uko abonye ugasanga avunduruye abantu ngaho bariko barabikora. Leta itunganije neza yategeza kumenya ati mbega abantu bariko barakora iyo mitobe bafise ubumenyi bungana iki kugira babikore, mbega bagira controle y'amagara bafise ubumenyi bungana gute kugira babikore. Ivyo n'ibindi byinshi biriko biraba aho uno musi tubona amafarmasi yuzuye mu gihugu akogwa n'abadandaza atano mu farmasi abikurikirana. Ugasanga umuntu wese ashatse kudandaza imiti akwegera ko kukubesha akarongera mu farmasi ngo ngusinyire ngaha anya gacagenda akaba ari wadandaza. Uno musi farmasi z'imiti zisigaye zimeze nk'ukumengo n'ahantu bagurisha imbombo n'ibitumbura nk'ahandi hose. Nivyo rero ndiko ndavuga nti ikibazo s'amashuri abana bacu bariko bariga. Kuja kwiga biochimie turabikeneye, kuja kwiga geologie turabikeneye. Iyo kaminuza y'Uburundi irakenewe gushirwamo amahera menshi n'umutahe kugira abana bige neza. Ikibazo sivyo biga, ikibazo ni leta itunganya ivyo bazojamwo kugira ngo bibe n'agaciro. Iyo tutariko turabitunganya tuzohava tugira uruhumyi gwibaza ko amashuri adakenewe, hama tuze tubona ibihugu byacu byasambutse. Igihugu gisambuka ntigisamburwa n'amabombe, gisamburwa no kutagira indero n'ubumenyi mu bana bariko barakura. Hari umuhinga yabivuze w'umushinwa atushaka kwica igihugu ntukajana amabombe, ati genda usambure ingene intunganyo y'amashuri ikora. Abana bose bareke batrishe bagira ivyo bashaka, biga ivyo babonye. Mu myaka 10 uzoba ufise igihugu catabagaye. Naho ndiko ndavuga nti ntihagira umunyeshuri n'umwe muri kaminuza ku gisata cyose yiga, cabi c'indimi cabi c'ubuhinga butandukanye agifata minenegwe kuko iterambere rihagazaho. Ni nkumwe numvise avuga ngo bimaze iki kwiga igifaransa. Ibintu byose by'ubumenyi tukoresha mu Burundi bishika 80% byanditse mu gifaransa. None umva tutizugora urimi twobikora gute? Aha rero simfashe ku zindi ndimi dukeneye. Ibitabo byose biriko biratuma abantu batera imbere no musi mwisi byanditse mu ndimi mvamahanga. Tutazize tukibaza ko abantu bose baja kwisumamwo bakora ibitumbura bakora ibintu byo ngaho onye tuzoba turiko tugera hehe. Aya mapare yose dukoresha mwisi yanditse mu Congereza, ayandi mu Gifaransa, ayandi mu Bishinwa, izo ndimi tutazize ngo twese turiko tuja kugira ivyibare ntaho tuzopfa tugeze. Igihugu rero kiratunganywa, haba abantu bita ba concepteur mu gihugu, nabo bantu baza kwiga intunganya. Hakaba bo bita aba cadre d'appui, nabo baza gufasha les concepteurs kugira ngo ibintu bishika aho bitegeza gushika. Hariho abo bita ba collaborateur, n'abantu batunganya ivyo bintu kugira ngo bifate neza aho bitegeza gufata. Hakaba nabo bita aba agent n'abisumamwo, ni bamwe birukanga hirya no hino, abakursiye birukanga. Abo rero si biterambere rihagararako, ribanza hamwe hejuru ahari imitwe, abakoresha intoki n'amaguru bazi ubwanyuma. Umuntu rero ntushobora kumubwira ngo uri karirukanka yerereza ibiyoba ngaho ngo niwe wakamaro gusumba
uwiyumviriye ingene bitegerezwa gukorwa nakamara amazi babivuga nico ndagihereza ko nsubira ntera intege umuntu ari kariga kwiga ntibitagaciro mbega Blaise we kuri kurambaza nawe ndakubajije ufise umwana ukamujana mu ishuri akiga umwaka wa mbere wa kabiri akaminuza hajya hejije aronse diplome ya kaminuza bigashika agaca sandaba uririra amahera wamutangiye mu ishuri no kwiga nta na rimwe biba gahombo naho umuntu yopfa ntivyigera biba gahombo ahubwo ikira gahombo ni gihe ho biterambere ryo tunanyira gushikira kubera atanu umwe twigishije abantu niba bitahuruko ntihagire rero umuntu numwe afata minenegwe ivyo ari kariga uko biba kose jewe naragiye mu mihingo y'ishiki igihugu narabonye abana imakamba bariko baratega bariko baragira ubunyabobo nkabona ingene bubakira nkaca ndababaza nimbega hako mwashize kw'imitoto ntibuza kurengana ngo ya nkabona ahantu basize batugaye hari agatoboro kandi hariho n'akanogo ntihako mwagize gutya ngo habugiye kuguruka ngo buca bwiseka habukagwa muri ako kanogo niwe ntibuvayo bukiruka ngo wabumaze kuba bwinshi ngo buguma buryamanye ko nibuvayo ubwo n'ubwenge narabufise babwigiye hehe ikintu nta kintu nakimwe umuntu yiga kidafise akamaro ivyo rero nico no kwita au niveau micro ugiye kugishira mu kintu kinini inyuka kigira macro bica bizana ijo bita amahinguriro yabonetse gute mwisi nabantu bagiye barafata ubwenge buto buto bakoresha mu tuntu duto babishira hamwe kugira bakora ikintu kinininya nivyo bizana ubwenge rero jewe nama ndiko ndatera intege umuntu wese afise ubwenge ntabifata iminenegwe ngo ejo nuko ngo yo hava cikana canka agira gute ubwenge subwo bumwe ubwenge n'ubwa communauté twiga kubera ama communauté ntitwiga kubera twebwe ni nka bamwe numva bariko bariga amashuri ahanitse umengo bo bibaza yuko ubwabo bigirabo n'imiryango yabo sivyo twiga kubera communauté nayo ubundi impembo ntiyigera ingana n'ivyo twakoze impembo ya mari nto kuvyo twakoze mugabe igihugu giteye imbere kiragenyera impembo abaco ikiriritse ishobora kubafasha kubaho mugabo icukoze ikigera gikingana n'amahera baguhaye iyo ufashe nk'akarori urwaye umuntu akakuvura uwo muha amahera ngana gute kugira ngo umushimire ntayabaho mugabo ajya amahera dutanga ni communautaire kugira ngo umuganga ayaronse avuga ati ndahiriwe ndiko mvura abantu bazi ico nkora aho nyene ahubwo hari ikindi urabona ko abarundi kubijanye no kwitamagara yo mu mutwe umenga babifashe nk'ibintu bito sinzi ko ari kubera petetere tutagira ama trouble mentale cankwe ibintu vy'ingwara zo mu mutwe nyene umenga benshi ntitubigira mugabo gusa navyo umenga ni ibintu bikwiye kwijukirwa na cane ko ubona ko campus Kamenge ari imwe mu makaminuza yo mu Burundi aramura abantu benshi bize ibijanye no gutreta amagara yo mu mutwe eske rero bajya abantu bava muri campus Kamenge ko buri mwaka isohora abanyeshuri batari bake finality yabajya abantu niyihe ko tuzi amavuriro araba ivy'ubuzima bwo mu mutwe mu Burundi atagwiriye yego ikibazo naho kigaruka la finality ubwa mbere kuvyiga kubifita mu gihugu ni vyiza cyane ikibazo bagira yuko mu Burundi n'amantuze n'ama entreprise menshi adashobora kwitabaza umupsikologe mu gihe tuzi yuko nko mu bihugu biteye imbere usanga n'urugo rw'umuntu rufise umupsikologe ajejwe kuzarabakurikirana yego ikibazo ni intunganyo kimwe navuga amareta yacu kenshi ajamwe abantu badutse bibishobisho bazi ko kuja muri politike bibaha gutunga no kubaka inzo no gufita imiduga gukomeza imigambwe no kuba umugwi ubafasha guhangara ibi abandi gusumba kumva ko bagiye kubinyishu y'ibihugu ubundi abanyapolitike bategerezwa kumva yuko bafise intumbero yo gutunganyiriza ibihugu ico gihe rero ama norme yose ategerezwa gukurikizwa kugira ngo babimenye ubundi yaba twogize iki cigwa kinonosoye dusanga abarundi benshi kuva aho tuviriye mu ngwano abarundi benshi baragwaye mu mitwe benshi cyane kandi ikinababaje abantu bagwaye mu mitwe ntibanavyemera kandi abantu bibaza yuko kuba tugenda mu ibarabara dutera inkuru bibaza ko ugwaye mu mutwe ari ujya musaza arinze gukura impuzu sivyo mugabo uravye abarundi benshi ingene bigenza mu mabarabara y'iki gihugu mu miryango vyerekana ko abarundi benshi baragwaye mugabo kuba abarongoye igihugu batabishira imbere mu byo bashira imbere nka norme ngo babikurikize nico gituma tuca tugaruka kuri ba banyeshuri badashobora kuronka ico bakora kubera twibaza yuko bateza kuja mu bitaro ubundi ikibazo cyo mu psychologue si mu bitaro ni mu buzima ngendegwako FPI iriko irasigura muri programme yayo ico kintu irerekana neza ubwa mbere yuko ishuri ryose ritegerezwa kugira mu psychologue
umwe canke babiri akurikirana abanyeshuri. Ikigo cose c'akazi ka leta canke privé categeza kugira umuntu nk'uwo afasha abantu. Nibi rero vyaduka aho tubona abarongozi benshi bagangabuka, uno munsi bagafata ingingo, ejo bagasubira gufata izihushanye. Ibintu byinshi bagira birerekana ko abantu benshi bashobora kuba bagwaye mu mitwe. Mugabo ntidushaka kuvyemera, n'abapsikologi ntushaka kubumvira. Abantu benshi bakunda kuja kwivuza iyo kagira gacike babona ko bagwaye ari nka malaria yabajyamitse. Mugabo ingwara tugendana benshi ntibazivuza, bafata yuko umengo ntibagwaye. Ico rero si kibazo c'abariko baravyiga, ngo mantera intege abariko bariga nibige vyose bishoboka, biradufitiye akamaro. Mugabo ikibazo gihari ni uburongozi duhari, hazogera igihe buronka uburongozi bushira imbere gutunganyiriza abantu, abo bantu bose bugaca bubakoresha kuko bazoba bahari, bazoba baravyize. Abantu rero nitubitahure, kwigisha umuntu birateba, mugabo kuronka ico umukoresha biba bukwi na bukwi iyo wamuronse. Iyo leta yabishizemwo intunganyo ikabishiramo gushaka, ikemvestisa aho bikwiniye kuja. Ngarutse kuri iryo jambo ryitwa ko investisa, ndiko nabivuga. Abantu ntibabitahure. Iyo tuvuze ngo Uburundi bukoresha amahera arenga ibice 70% mu bitaza no mwimbo mu bija muri administration, ibiri musi ya 30 ugasanga nivyo bija mu mwimbo, biba bisigura yuko ivyo bisata vyose tuvuga biremezo bituma vy'igihugu nivyo vyari kujamwe amahera menshi arenga 65% ari naho ubwo buhinga bwose buca bukoresha ama norme agakoreshwa. Ivyo rero ndabivuga nk'umuhinga washaka sigura politike gusa, ndabivuga nk'umuhinga kugira abantu bumve umunyapolitike abaho kugira ngo atunganirize abantu, ntajaho kugira ngo yironkere uburyo bwo kuronka credit, yiyubakira inzu, yiyubakire gwiwe. Ico nico kigezweho, abantu bose bumva amafaranga, muga amafaranga si azoba kizingorane. Ikidukiza ingorane ni ubwenge abana bacu bafise mu mitwe bwo guhangana n'ingorane z'ibisata byose bakabikosora. Ivyo rero kugira ngo bizoje habona, hatiza kuboneka abanyapolitike bo buhinga n'ubumenyi bazi ico basigura muri ivyo bafise no gushaka. Kimwe navuga gihera ku buntu, une volonté politique adéquate. Dusa n'abariko barasozera ikiyago cacu, uno munsi turabona mu Burundi hariho uruganda ruhingura umwavu, iyi fumbire ya kijambere Ariko fomi. Abanyagihugu benshi baruguru baravuga yuko bakunda gucererwa iteragira bivanye no kumwavu waho ubone kutevye, abandi nabo ntibanaronke. Mugabo no munsi turabona ko ari uruganda ruriko kugurura amashami mu bihugu bitandukanye. Eske kuba badashobora gusatisfeza umwimbo w'abarundi, bizo wewe nkamwebwe mubibona guti hageze ko ruja kugurura amahinguriro mu bindi bihugu mu gihe n'abarundi ubwabo badakwiye? Haburi ikintu ko abarundi bari hamahera make adashobora kuriha ama matière première bakoresha muri rya hinguriro, bakababona yuko bagiye kwinvestisa mu bindi bihugu ariho bori hameshi gusumba. Mwe mubibona gute? Ubwa mbere twibukanya ico uvuze ni kimwe, abarundi nta bushobozi bw'ubuguzi bagifise ku bintu vyose turiko turagura. No ngaho ja hanze uno munsi irigi ayo rigurwa n'abarundi bangahe bashobora kurigura. Rero sinafomi gusa yoza kubaha ivyo bashaka uko bashaka, mugabo nshaka ko abantu dutahuzanye. Ishira hamwe ngo rikora umwavu mu Burundi ni ishira hamwe ryabigenga, si ishira hamwe rya leta. Ikibazo rero mbashaka yuko ngira ngo kugira ngo ivyo turivuga ko vyose bijobore kuzogira aho bigera, harakeneye ko abarundi bamenya amasezerano leta ifitaniye n'iryo shira hamwe. Mbega leta irarifisemwe umutahe? Leta yoba yararihaye umutahe wa mbere kijya bita frais de fonctionnement za mbere. Leta bumvikanye iki n'iryo shira hamwe kugira ngo rigire ico rimara abanyagihugu? Mbega ry'amahera abanyagihugu batangayo bayatanga kare, bayatanga nka investissement canke bayatanga nk'amahera yo kugura, prix d'achat à l'avance? Igihe ivyo byose tujoshaka kubitahuzanya tutabizi ko amasezerano y'ivyo vyose vyagize, nkabanzi kwishira hamwe fomi ari shira hamwe y'abigenga. Ico gihe je birangora kuritera ibisokoro mu gihe atari shira hamwe rya leta ngo ndaritegeke kugira ivyo jewe nshaka. Mugabo vyose bigaruka kuri kimwe nita intunganyo. Bigenda gute mu gihugu nk'igihugu c'u Burundi? Habishira hamwe rikora ifumbire nk'iryo rikaba rikora ryonyene, rikora muco bita monopole, kugira aho babuza n'abantu kuza kwinjiza iryo fumbire bayikuye hanze. Haba hari iki bafitaniye ubucuti buhe? Ubwo niyo haba hari abantu bari muri leta bayifisemo umutahe bayorohereza gutyo ku buryo niyitagize ivyimarira abanyagihugu umengo ntaco bitwaye, umenga ahubwo ufise ikosa n'umunyagihugu. Bigenda gute kugira ngo n'ubushikiranganje buze umengo buriko buraritahura iryo shira hamwe aho gutahura umunyagihugu?
kugezaho umuntu yacerewe kurima ariwe babwira ngo niwe yagize ikosa ngo narindire n'imvura. Ivyo vyose vyerekana yuko hariho mu gutunganya ivyo bikorwa bitameze neza. Rero je kubwanje ubwa mbere igihugu gifise ingene gitunganya ivy'umwimbu gitegerezwa ubwa mbere kwinvestisa mu vy'umwimbu ryo nyene bijanye n'amahera abanyagihugu bafise. Nimba bashobora gutanga amahera imbere bakamenya bati iyi ni kapitale dutanga muri fomi, iyo kapitale tuzoyivyaza umusaruro uku gukurikira nabo badukurikize kuri ibi. Kigira kabiri no kubuza ko haba amashira hamwe agira monopole mu gihugu. Ishiramwe ntishobora kugira vyonyene ukwaryo. Ni haba amashira hamwe menshi atumye abantu bacagura babwira ati je nemeye gukorana na rirya shiramwe canke na rirya na ririya anye kuko rira ntunganiriza. Iyo rero ari rimwe ntaco ufise uvuga ariko araryonyene. Ikigira gatatu ni kuraba amasezerano bumvikanye kugira ngo dutahure igituma iryo shira hamwe ryumva ko rishobora kuja gushora handi kuko ho barigurira neza gusumba iwacu. Icanyuma ni kimwe rero wavuga waruhereyeko. Mbega igihe iryo shira hamwe ryaje habona mu 2018 nimba ryari ryumvise ko ifumbire rizo rigurisha ku mahera manaka, ayo mahera tukaba tuzi ko ibikoresho bishika bitatu bashira muri iryo fumbire yaba ariyo azote canke phosphore canke byose babikura mu mahanga, tukaba tubizi. Nimba igiciro cyavyo cyaraduze ugereranyije n'amahera y'u Burundi, mbega abarundi barabwirwa ko vyaduze canke barababesha kuko badashaka kubabwiza ukuri ko amahera y'u Burundi yataye agaciro. Hama rero turanagushimiye kandi kubona washobe kutwakira muri ibi biro byanyu bisa neza. Twizera ko no hanyuma tubakeneye muzoduha agatebe tukicara. Karibu mumaze kuza musaba ibiganiro, ikindi gihe nzobatumira muza muri formation kugira namwe tube twigana kuko twebwe nico dukora gusumvya. Ama weekend usanga turi ngaha anye n'abandi bakiri bato twiga n'abakuze tuvugana. Turakeneye ko politique ifata ikibanza kinini inya mu mitima y'abantu kumva ico bazoyikoza ejo no muri kazoza. Ntidusubire kumva umengo abazodutwara mu myaka izana abantu baduka kubera ishavu bakaza kuduta mu migazo kubera batigeze babitahura, kubera bibaza ko ari ukwihora abandi, ari ugufata ivyo batari baronse ngo nabo baronka ama parcelle nabo ngo bubaka amazu, umengo baje kwihora intwaro zababereye imbere aho kumva yuko bafise ihangiro ryaho bashikana ibihugu. Murakoze. Ego hamare tunashimira n'abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro, abakunzi ba Tele de la Richesse je wabashikiriza kino kiganiro na Libleze. Tunabibutsa yuko abantu bose bakenevyo bamenyekanisha bashobora kuza kutwitura kugira ngo ivyaho tubishikane kure. Nimero ni ya indi nyene ni 69 763 488 niyo nimero mushobora kuduhamagara kaho muri hose, yaba ari ukeneye ko tuyaga, yaba ari ukeneye ivyo yamamaza bikagenda ku mutumire uno munsi rero yari F.Rohero asanzwe ari umwigisha akongera akaba n'uburongo y'umugambwe. Tuvuge ko ari umugambwe mbega yego cyane n'umugambwe wemewe n'amategeko mu Burundi. Yego ya Fraternité des Patriotes ineza. Rakoze. Yego nabonye n'ibitabo hajya sinzi n'igitabo wanditse. Yego n'igitabo twanditse turamaze kwandika n'ibindi imbere ncanda kikugabira kimwe. Aho ntiwumva re nanje rero ukuntu nkunda gusoma ibitabo. Biravyiza cyane hamu watuma amasana mabashikira sa neza yitwa Edmond Nkuru nziza mu mandanye mukurikirana ibikorwa byacu turabashimiye.